Uno musi tugeze ku musi wa gatanu, ni cigwa kigira gatanu muri Ry'abarugendo rw'imisi 6 twiha turiko turasoma igitabo kivuga ngo how to get whatever you want. Iri jambo ni jambo rihambaye cyane mu buzima bwacu kuko twese twabishaka twavyanka turafise ibintu kanaka tugomba gushikako mu buzima, kandi akenshi na kenshi haba harimwo n'amahera. Amahera ari twoyirengagiza kuko ivyo kenshi twifuza gushikako mu buzima bikorwa n'amahera. Na Bibiliya iravuga ngo amahera n'ibimari vya vyose. Nivyo hariho nabo usanga bayafise mbere menshi mugabo bakaba barabuze ico bayakoza. Ivyo birabaho. Hari abantu usanga bavukiye mu mahera atagira uko angana. Ivyo bibaho. Abo rero kenshi ugasanga barabuze n'ico bayakoresha. Hariho n'abandi usanga batayavukiyemwo mugabo bayaca. Mugabo bagaca menshi gushika yaho babura ivyo bayakoresha. Nimwave muvuga ngo ntibibaho, birabaho. Hariho abantu baronka amahera menshi cyane. 500 by'idolari. 500 by'idolari. Ya. Ku munsi nubango niba duhembwa wenda kabiri mu cyumweru kwa kabiri no ku gatanu. Yema nsaba Imana ngo guiding nyereka ikintu namaza ya mafaranga. Nuko rero murumvise yuko bibaho, birashoboka. Wewe ivyo uririra abandi barabirirana. Voilà. Wewe ibiharuro uzi abandi barira bagomba kumenya ivyo biharuro. Wewe indimi uzi abandi barira bagomba kuzimenya. Wewe inzu ufise abandi barira bagira bati mbega bashi condoza n'inzu nimwe. Wewe ubwenge ufise abandi barira bagira bati ese nanje icompa ubwenge. Wewe amahera ufise abandi bagira bati ese icompa ayo mahera. Imodoka rugiramwo abandi barayiraba bakavuga bati ese icompa hagira mu modokari nk'irya. Twese rero turafise ivyo twipfuza gushikako. Nico gituma twasomye kino gitabo kugira ngo umuntu wese ico yipfuza ikiri ku mutima wiwe ashobore kuronka ingene yoshobora kugishikako. Twarize rero ko akenshi ivyo dukeneye usanga biri mu bantu. Abantu niba usanga babifise. Twarabonye yuko naho dusenga Imana imaniye mu bantu. Twarabonye yuko umenya ubuhinga bw'ukugene ukorana n'abantu ko ushobora kubishikako vyoroshe ivyo wipfuza. Twarabonye yuko ata muntu numwe ashobora gushika kubihambaye adafashijwe n'abandi bantu. Nta muntu numwe, nta nubaho na Yesu Kristo canke Yesu Kristo kugira ngo akore ibikorwa vyiwe yafashijwe n'abandi bantu. Rero nawe wavyanka canke wabigomba utegerezwa gufashwa n'abandi bantu kugira ngo ushobore gushika kuvyo wifuza. Umwanditsi rero yaratubwiye yuko hari ijambo rifise ububasha, ijambo yise magic canke the magic word. Ijambo rigizwe n'indome zitatu. Nico yise ask. Mu majambo yose ni always seek knowledge. Ngo igihe cyose rondera ubwenge. Igihe cyose baza. Igihe cyose saba. Twarabonye ko kenshi mu buzima abantu twibera mu gusaba. Nta muntu numwe yo kwirengagiza gusaba kuko uvuze ngo Jesse nzosaba wocuba gati kuma kakisenya canke gati kawaga.
ibyo dukeneye byose ku Mana turayisaba kandi tuyisaba twicishije bugufi. Ibyo dukeneye byose ku bagenzi turabasaba. Twarabonye yuko naho ukeneye umugore baragusabira. Twarabonye ko umusavyi ahinduka umuja. Twarabonye ko umusavyi ategerezwa kugira sebuja. Nukuvuga ngo uwo muntu aguhaye ico wasavye ahinduka sobuja, ahinduka umuvyeyi wawe. Voilà. Nukuvuga ngo utegerezwa kumwubaha, umubonye utegerezwa guca bugufi. Voilà. Aho rero twarabonye yuko kenshi na kenshi dukunda kunanirwa kubera tutemera kwicisha bugufi. Twarabonye ingene kera basaba amatongo, ukagenda ugasaba senaka itongo, voilà, agahinduka sobuca. Voilà. Igikuru nuko waronka aho ukubita isuka. Twarabonye yuko washobora gusaba inka tagira amase. Twarabonye ko hariho n'abagaba amazu canke amamodokari. Voilà. Wagaba kera yabara umugabo. Twarabonye kandi ukuntu umusavyi ategerezwa kwigenza, intambwe canke intambuko ategerezwa gucako kugira ngo ashobore gushika canke anezereze uwo ariko arasaba. Voilà. Twarabonye kandi ko atari abantu bose usaba baguha ico wifuza canke bashobora kugufasha. Ariko twarabonye yuko utocika intege, woguma usaba. Igikuru nuko wowe uzi ico ugomba gushikako. Voilà. Twari twababwiye rero yuko mu cigwa gikurikira tuzobereka ukuntu iyo usavye umuntu akakwankira, akakubwira ati eka sindagufasha canke iki sindakiguha. Voilà. Mbega woca wifata gute? Woca uhagarika? Woca ukora iki? Mbega ukubwiye wese ati eka ntashobora kuvuga ati ego? Ivyo nivyo tugomba turabire hamwe no munsi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Twarabonye ko nimba wobaza abantu 100, twarabonye yuko atari bose bashobora kukwemerera. Aha bavuga yuko ucukoresha itegeko bita mu gifaransa la loi des moyennes canke mu congereza the law of averages. Iri tegeko rivuga yuko niburiburi nko mu gihe ukeneye kubaza abantu 10 canke gusaba ico wipfuza abantu 10, 3 bazokwemerera, abandi 3 baje hagati na hagati bavuge bati maybe birashoboka canke ntibishoboka. Nukuvuga ngo ntibakwankire kandi ntibakwemerere. Abandi 3 nukuvuga ngo bagiye kuba 9 bakwankire karema bavuge bati oya ibi ntibishoboka. Tuvuze no nta bindi. Rero urumva ko bemerewe n'abantu 3. Hariho abantu rero mu gihe bari bateguye nko kubaza nk'abantu 100 bagaca bemererwa n'abantu 10 canke 20. Hariho abantu no gucika intege baca bacika intege batararonka ca kindi bari bifuza. Iri tegeko rero rya loi des moyennes rivuga riti iyo ibintu bimeze uko ugafatira kuri abo bantu 3, igitigiri cyabo uzobaza ucukigira kinini. Nukuvuga ngo wari wateguye kubaza abantu 10 hanyuma 3 akaba aribo bavuga bati ego, akaba aribo bakwemerera, cugwiza abo 10 ugwize uzobaze abantu 1000. Niyo wabaza abantu 1000, mu bantu 1000 uzoca wemererwa n'abantu 300. Ntiwumva yuko ca kintu wagomba gushikako uzowufise uzobuza ugifise.
iryo rero ni itegeko rya mwayene, la loi de moyenne canke the law of averages. Vuga ngo abo bantu rero uzoba uriko urabaza canke waka usaba ico wipfuza bari migwi itatu. Hariho abazokwemerera, hariho abazogushira hagati na hagati, nukuvuga ngo batakwemereye canke batakwankiye, hariho n'abandi bazokwankira ico uragishira mu mutwe. Ntucike intege rero kubaza, nukuvuga ngo baza bagombe bakwankire. Voilà. Duhere kubajije bakakubwira bati maybe, nukuvuga ngo bakakubwira bati ntavyo tubona neza, birashobora gushoboka canke ntibishoboke. Voilà. Kenshi abo mu bundi buryo baba bakubwiye yuko basigurira neza. Abantu bakubwiye nkuko mu gihe wabituye baba bakeneye yuko usubira ukabumvisha neza igituma bogufasha. Voilà. Kandi ngo baba bakeneye kubona yuko batotakaza canke batohomba. Baba bakeneye kubona bati mbega tumufashije ivyo agomba gukora natwe bizodufasha gute. Voilà. Bizotugirira akamaro akahe. Voilà. Keneye kubona ukuntu uwo mugambi uzoba uri kurakora nabo uzobashikira, bizobafasha gute directement canke indirectement. Voilà, nico baba bakeneye. Rero mu gihe ngo basubiriyemwo ukabumvisha baca bavuga bati yes. Voilà. Nuko kabiri, hariho abandi bakubwira no, bakubwira bati ntibishoboka. Voilà. Aba rero ngo bari migwi ibiri. Umugwi wa mbere wabakubwiye no, ngo bisigura ngo mwene aba bantu baba batihuta gufata ingingo. Voilà. Nabo bise aba slow thinkers, no kuvuga ngo bafata ingingo bitonze, ntibagomba guhuruduka, bagomba kubanza kwiyumvira neza ku bintu imbere yuko bemera. Rero ugiye kubaraba ukababwira ca ciyumviro cawe ngo bagifashe canke ngo bagufashe, abo bantu ngo barashobora kukubwira no, ngo baba banka kuzokwicuza. Nico gituma banza kurondera umwanya ukuja kuvyiyumvirako. Nuko ariko rero abantu nk'abo ngo mu gihe bavuze uko, ngo wewe ucubabaza uti ni kubera iki, why, bagaca bagusigurira igituma. Umugwi wa kabiri muri aba bavuze no, n'abantu bavuze no baba bavuze no, nukuvuga ngo n'abantu bakubwiye bati ntibishoboka, ntibisubirako. Abo rero nabo ngo nta kintu na kimwe usubira kubabaza, abo niko baba bameze nuko nyene. Nuko rero murumvise yuko abantu ushobora kubabaza bakakubwira ngo no, mugabo wabandanya bamwe bavuga ngo no bakakubwira bati yes, ego cane, reka ndabikore. Voilà. N'umugore urashobora kumubaza ubwa mbere kamubaza ijambo nyene, ijambo ry'umugabo. Voilà, akakubwira ati eka ntibishoboka, ariko mu nyuma agahavura akubwira ati birashoboka, naravyiyumviyeko nsanga birashoboka. Voilà. Rero uri kurabaza, uri kurarondeza, ufise ico wipfuza gushikako, ntucike intege. Nukubwiye ngo oya, uramenya uti oya irashobora kuba yego. Kubwiye ngo oya wese rero uzumenye yuko ari we ashobora no kukubwira ati ego
birashoboka. Yes, ndavyemeye, naravyiyumviye ko. Aha, okay, uranyumvishije, ndavyemeye. Voilà. Gusaba bisaba umwete, bisaba kugumizako, bisaba kutagira isoni, bisaba kutagira ubwoba. Abantu benshi bibananira kubera bagira ubwoba, usanga bafise ivyiyumviro vyiza aho kubishira ngaho abantu kugira ngo babishigikire, voilà, ugasanga batinye. Ubwoba rero buratuma umuntu adashobora kuronka ico yipfuza. Voilà, abenshi rero bishwe n'ubwoba. Abenshi batinya ko bo batwenga, abenshi batinya ko bo maramara, abenshi batinya ko bo vugwa, abenshi voilà, batinya muri mwene ubwo buryo. Ariko mu gihe uri umuntu atinya, ntaco ushobora gushikako mu buzima. Umuntu umwe yaravuze ati igituma ukwiye gukorera muri loi de moyenne, no kuvuga ngo ukagwiza abantu benshi wobaza, ni kubera iki? Ati uzohura n'abantu b'imice itatu. Ati umuce wa mbere numuce w'abantu bazokora ibishoboka vyose kugira ngo bagufashe ushobore gushika kuco wifuza gushikako. Ati uwundi mugwi nuw'abantu atakintu na kimwe bazogufasha, abo bagomba yuko uguma aho uri, no kuvuga bagomba yuko udatera imbere, ntibakwipfuriza no gutera inyuma, abo bipfuza yuko uguma aho uri. Umugwi wa gatatu nuwo bipfuza yuko ahubwo uva aho uri ugatibuka, ugakoroka. Rero iyo ugiye kubaza abantu nk'abo, voilà, murumva inyishu baca baguha n'ukugutuka uvaho bagututse. Ariko rero abambere navuze, abo bantu bakora ibishoboka byose kugira ngo utere imbere, ushike kure, abo bantu baguha amahirwe, abo bantu bipfuza gukuza ikiri muri wewe, abo bantu bipfuza yuko ikiri muri wewe giseruka kikaja habona, kandi bakakinezerererwa. Abo n'abantu bagaciro mu buzima bwawe. Abo ni babandi bavuga bati egome turagufasha, kuko ivyo uri kurakora turabona yuko natwebwe bidufitiye akamaro kanini. Twaravuze rero yuko abantu nk'abo utobatakaza mu buzima wampaye inka. Abo nagahawa kumye, nukubabika kure, ukabacana inkwi zaraheze. Mu cigwa ca nyuma ari ca gatandatu turarabira hamwe ikintu gikomeye cyane, ikintu gihambaye cyane, gishobora gutuma ubandanya ugashika kuri ivyo bintu byose wipfuza. Ico kintu utagifise, ibi bintu byose turiko turavuga ntavyo upfa warashoboye. Voilà, ntushobora gushika ku vyo wipfuza. Ntimwibagire rero kugira subscribe no gufyonda kuri kakazogera kuri gem. Reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.